abantu b'Imana, Imana ibabona nk'umuriro, kubera Imana yacu ari umuriro, kandi mpwemu nawe yatwinjije muri Kristo, yongera aca twinjiza muri kamere k'Imana, tuca tugira kamere k'Imana, natwe turi umuriro, nawe uri umuriro. Nico gituma impwemu ziteye mu nzu yawe uvyuka ugakemeya, abadayimoni bagahunga. Abana bafashwe bakagwara, ugahaguruka ugakemeye ukirukana, abadayimoni barahunga. Umugabo wawe agwaye ukavyuka ugasenga, ukajana umugabo arakize. Umugore wawe agwaye ukavyuka ugasenga, wabona barakize, kuko uri umuriro uraturira abadayimoni. Ndakwifurije guturira abadayimoni aho uzoba uri hose, no mu bikorwa nuko, aho uzoba uri mu bikorwa uri umuriro, kuko ukorana na mpwemu yera. Ukorana na mpwemu yera rero acaba umuriro. Yesu ahabwa icubahiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Dusome amajambo y'Imana hariya duhereye hariya mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 2:4. Turasoma ku murongo wa 49. Havuga ngo umve, ngira mbarungikire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Muce mushishikarariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gice ca mbere. Turasoma umurongo w'8. Ariko muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Tuce dushishikara kandi hariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa nyene, aho nyuma gato muzingura impapuro zingahe ku gice c'8 umurongo wa 7. Duhere ku murongo wa 4 twumve amajambo yavuye. Ariko abasa bagiye bagendagenda bavuga ijambo ry'Imana, na Filipo aramanuka aja mu gisagara c'i Samariya amenyesha ivya Kristo. Abantu benshi bashira umutima ku vyo Filipo avuga, bashize hamwe bumvise kandi babonye ibimenyetso akora, kuko benshi muri bo bari binjiwemwo n'impwemu zihumanye zabavamwo ziboroga n'amajwi arenga, kandi n'abari bamugaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri ico gisagara. Nsubire mu murongo wa 7. Kuko benshi muri bo bari binjiyemwo n'impwemu zihumanye zabavamwo ziboroga n'amajwi arenga, kandi n'abari bamugaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri ico gisagara. Yesu ashimwe. Twongere dusenga Imana. Turagushimiye Mwami ku gishengero ryawe, turagushima no kuri aya majambo yawe. None rero Mwami turasabye kugira ngo mpwemu yera yongera dusigurire, atwigishe, kuko wigishijwe na mpwemu amenya. Kandi turasabye Mana kugira ngo ijambo ryawe rishikire ububasha kuri umume wese, ibimenyetso n'ibitangaza bikoreke mu bugingo bw'umume wese. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amena. Dusomye ku majambo y'Imana ingene Yesu yateguye canke yatumye abigishwa biwe. Aratuma intumwa yuko bagenda mu mahanga yose gukwiza ubutumwa, kandi imbere yaho yari yarabatumye atuma babiri bagenda mu bisagara, bagenda barigisha. Babona impwemu mbi zibumvira, barabona ibimenyetso n'ibitangaza, baza banezerewe bavuga ingene impwemu mbi zabumviye. Ico gihe Yesu arababarira ati ntimunezerwe nuko izo mpwemu mbi zabumviye, ariko munezerwe yuko amazina yanyu yanditswe mu bwami bw'ijuru. Harahandi naho abona yababariye ati nabonye Satani
akoroka nk'umuravyo. Icyo gihe bariko barakora hari intambara ikomeye cyane, bari mu bikorwa. Iyo rero abantu b'Imana cyangwa abakozi b'Imana bari mu bikorwa barahura n'intambara, abasenzi bari gusenga barahura n'intambara, abaririmbyi bariko barategura bahura n'intambara. Harya kugira ngo ubone bateguye bakaririmba bakarangiza, baba bagwanya urugamba rukomeye cyane, ukurikiranye ingene baririmbye n'ingene mwafashijwe. Hanyuma rero ariko kandi iyo ntambara ya Satani yakoroka akabagwanya, ni Yesu yayigwana wenyene. Imana idufashe, kuko yarabona ko bariko baragwanywa, ariko bobo ntavyo babona, ni Yesu yabibona ko Satani yakorotse kugira ngo abagwanye. Hanyuma rero ashishikara kubasengera. Igihe rero yagira gende, yarabahaye ububasha, arabaha ububasha ku mpwemu mbi, abaha ububasha no kumugurura ibimuga, araha ububasha, arababarira niyo bashishikara kwizera. Kandi icyo gihe nabo bose bizeye, kuko muri Mariko hariya mu butumwa bwiza bwa Mariko, reka tujeyo wongere urabe nawe ukure mu kwizera. Mariko 16 ku murongo, duhere ku murongo wa 15, havuga ngo arababarira ati nimugende muje mu bihugu byose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. 16 uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. 17 kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Imana ishimwe. Yesu arabarungika, arabatuma, abaha misio ikomeye yo guhindura amahanga. Kandi muri ico gikorwa yarabona ingene bazogeragezwa, abadayimoni bakabatera, kandi n'ingene bazobaha n'ivyica. Abantu muri iki gihe baratinya yuko bokwicwa, bakavuga ivy'amasumu bagasubira. Ariko hano turabona yuko ngo naho bazorinywa ntaco rizobagira niyo bizera. Imana ishimwe. Ahandi naho ngo bazofata inzoka, naho bogutuma inzoka ntaco zizokugira. Kandi aho wobaza muri mwebwe, ntiyobura umuntu yabonye yuko atuma inzoka cyangwa akabona inzoka zishishikara kumutera, naho atoba yarishizemo ko bariko baramutera, ariko inzoka zo zirashobora kuza kandi zikagendagenda. Imana idufashe. Hanyuma rero kandi ngo n'abagwayi bazobanira ko ibiganza bakire. Imana ishimwe. Iyo rero yo masezerano naho yarariho, hari ico Yesu yababariye, hari igikoresho. Burya rero umusirikare ikimugira icari ni igikoresho afise. Naho yoba zikugwana gute, bakamara kumwaka vya bikoresho, bakamara kumwaka na za mpuzu, ntaco yomara. Ageze ku rugamba ntaco yokoresha, ntagira ico akoresha. Uwize gukoresha blende, hamaro bakamufata ari muri quartier atari hafi ya blende, mbega yorasa, baca bagira ati umuntu ntacazi igikoresho. None igikoresho wewe uragifise ukoresha muri urugamba, mu vyo Yesu yagutume kumukorera. Icyo rero nicyo gikorwa gihambaye. Ijambo ry'uyu munsi, gukorana na mpwemu yera kugira ngo uronke ubushobozi bw'Imana bwo gukorana na mpwemu yera. Iyo umuntu rero atagikoresha agira, ntaco yomara. Yesu racabarira ati murindire ntimuve mu gisagara. Ahantu yari yababariye bama basengera mu nzu yo hejuru, ntibaveyo, babanze basenge buzuzwe ubushobozi bwa mpwemu yera. Imana idufashe. Ikibazo, kuko ibibazo bigenda birabaho, usanga umuntu iyo akijijwe uwo mwanya nyene aca atangura kwigisha. Nigeze kubona yari umuntu yaratanguye
twari tugiye gusengera umuntu, hanyuma rero turiko turasenga twirukana abademona kumviriza ingene bavuga, nabyo nacahaguruka atangura kuvuga. Hama bati mbega none ivyo wikwiye, ngo nakurikiranye ivyo bariko baravuga, ngo nanje nja kubivuga. Ugomba uvuge ariko banze urondere ubushobozi. Arabarira rero ati mubanze mugumi Yerusalemu, muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Gukorana na mpwemu niyo cyo kuvuga. Kubera iki none? Kuko ubwa mbere mpwemu yera muri ivyo bikorwa hari aho uruha, hari uhura n'ibibazo, hari aho udende bukigwa. Ucukenera yuko mpwemu ahishura, aguhishurira ukuri n'ingene ukwiye gukora. Ukabanza ukitegura wewe nyene ingene ugwana ugo rugamba. Aro muri uko guhishura arakwemeza icaha, arakwemeza intege nke. Mpwemu aratwemeza ko hariya mu gice ca Yohana ca 16 be ni ca 14 uzohasome neza. Aho harerekana neza ibikorwa vya mpwemu yera. Ico gihe umukozi w'Imana aremezwa cyangwa umuntu w'Imana aremezwa icaha. Kandi yigira kabiri akaduhishurira ivya Kristo, akaduhishurira ibidufasha, akaduhishurira ingene dukwiye gukora, akaguhishurira na wewe hariya no mu rugo rwawe urahishurirwa. Imana ishimwe. Kuko harya umenye yuko no mu rugo harya n'ishengero rya Kristo. Abashinga nawe bagenzanje tumenye ko harya umwe wese, umuntu wese, umushinga nawe wese ari hana afise urugo n'umupastori w'urugo rwiwe. Hanyuma umukenyezi ni cegera c'uwo mupastori n'umufasha w'umupastori muri urwo rugo. Aho rero mpwemu acashishikara kutwereka ingene akatwemeza ivy'icaha, akatwemeza intege nke, akatwemeza ibitugora. Ariho rero ucubona no mu rugo bica bigenda neza, no mu ishengero. Kuko iyo mu rugo iyo mu ngo, mu ngo bigenda nabi twese hano, ni kuvuga no mu ishengero ntibigenda neza. Oya, kuko ishengero rihera mu rugo. Imana idufashe. Hanyuma kandi yamaze kutwemeza nihaduha kuvuka ubwa kabiri, akaca twinjiza, ni mpwema twinjiza mu mubiri wa Kristo, tukaca tuba mu mubiri, twese tukaba umubiri umwe na Kristo. Si ico gusa, aca yongera akatwinjiza mu kamere k'Imana, tugasangira kamere n'Imana. Igihe rero umuntu w'Imana, igihe umwana wa Kristo, umwana w'Imana amaze kwemera ko mpwema muhindura, akamwemeza ivy'icaha, akihana akakireka, akinjira muri Kristo, mubiri wa Kristo, agasangira kamere n'Imana, hanyuma rero acagenda akajana n'ubwo bushobozi. Kuko mpwemu yera acamuha ku ngabire ziwe. Aronka ingabire za mpwemu yera. Kandi izo ngabire mu gukora ni ingabire zitandukanye, ariko zica zikorera mu ishengero. Usanga rero ibibazo bikunda kuba hirya no hino, ingabire hari aho zibagiranwa. Hari ushobora kubaza n'umuntu w'Imana canke umukristo uti mbarira ingabire za mpwemu yera, kaca tangura kuvuga, sinzi hano wobaza ingene vyogenda, katangura kuvuga ingabire za mpwemu yera: umunezero, amahoro, ubugwaneza. Mbega izo ni ingabire? Ninki ivyamwa akitiranya ivyamwa be n'ingabire. Ariko kandi ivyamwa navyo bibwirizwa kubaho, kuko nivyo bidufasha kumenya ko uwo muntu ari umuntu w'impwemu, ko ari umugwaneza, ko ari umunyarukundo, ko ari umuntu yihangana, ko ari umuntu hari vya vyamwa vyose. Umuntu aciye bugufi, ukacumenya uti izo ni vyamwa vya mpwemu yera. Hanyuma rero ingabire za mpwemu yera rero nizo zica zikora mu ishengero. Yangabire y'ijambo ry'ubwenge, yangabire ijambo ryo kumenya, yangabire yo gukiza indwara, yangabire yo gukora ibitangaza, yangabire yo kwizera, yangabire yo kuvuga mu ndimi nyinshi, yangabire yo kuvugishwa n'Imana, yangabire yo gusobanura indimi, yangabire yo kurobanura impwemu.
akamenya ko iyo mpwemu yavuye ku Mana kacaye kwitavuye ku Mana. Kandi hakaca hakorana ya mabango, kuko mu ishengero rya Kristo akeneye amabango atangwa mu ishengero, kuko bamwe ngo yabahe kuba intumwa, abandi abigisha, abandi abungere n'ibindi bikorwa bitandukanye. Imana idufashe. Tuca dushishikara uwo mpwemu niwe atuma mu ishengero ry'Imana hakoreka ibitangaza, niwe atuma abantu babohoka, niwe atuma barya wumvugwa y'amaso, impumyi zigahumuka. Yesu ashimwe. Ibyo byose bikoreka mu buryo bwa mpwemu yera. Icambere twumvise ngo mpwemu yera arahishura, agahishura imitegekere ya wa mugwanizi, kuko ntakora agenda arahindura akurikije ibihe, akurikije na technology, akurikije n'ubwenge bw'abantu, akamenya ingene agenda arahindura abantu, akamenya ingene akoresha ugwaruka, akamenya ibifata ugwaruka, ibifata abagore, ibifata abagabo. Ariko ibyo byose hakenewe mpwemu yera. Kandi ico tuvugana kuri igikoresho ca mpwemu yera nukuraba mpwemu yera ikigereranyo kimwe gusa, nico turaba uyu munsi. Mpwemu yera umuriro. Nuvuga ngo niyo wakorana mpwemu yera uzokorana n'umuriro w'Imana. Yesu ashimwe. Ukoranye na mpwemu yera n'umuriro w'Imana muha muri kumwe. Abakozi b'Imana birakenewe ko dukorana mpwemu yera kugira ngo umuriro w'Imana ugume mu ishengero ry'Imana. Yesu ashimwe. Abaririmbyi mukorere na mpwemu yera kugira ngo mugumye umuriro w'Imana, umuriro w'Imana ugume muri mwebwe. Umuriro, kuko hariya ibyakozwe n'intumwa 2:3 turahabona iki kimenyetso. Ibyakozwe n'intumwa 2:3 dukorana na mpwemu yera kugira ngo tuziga mu muriro w'Imana mu ishengero rya Kristo. Havuga ngo hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bija kumumwe, bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Imana ishimwe. Turabona iki kimenyetso kuko hari ibintu bitaboneka n'amaso. Uwo kubera ngo warabonye mpwemu yera ntawovya, hari wamubonye hano akabona ati mpwemu yera iko aragenda. Oya. Ariko kandi tumubona mu bimenyetso nguko n'umuyaga. Umuyaga wo kubera ngo warabonye umuyaga, nta numwe ngaha arabona umuyaga usa gute none. Mugabo mukumenya ko hari umuyaga, ugira ngo hanze hari umuyaga, hanze hari umuyaga, wawubonye? Ninde amaze guhura n'umuyaga akawubona? Nta numwe. Mugabo ubona ibimenyetso vyawo. Urazungazungisha ibiti ukabona biriko birazungazunga, uti hariho umuyaga. Aha mpwemu yera n'ahahari hariho ibimenyetso vyerekana ko mpwemu yera hari. Ni vyinshi, ariko tuvuga kuri uyu muriro. Igihe bariko barasenga, kuko bamaze iminsi 10 ababigishwa bariko barasenga, kandi bariko barasenga na Mariya nyina wa Yesu niho yarari. Kandi aha niho uzomuheruka mu bujijwe mpwemu yera, na Mariya nyina wa Yesu yararimo. Hanyuma rero baca buzuzwa mpwemu yera hageze, kuko ngo bari bafise umutima uhuye. Kandi mwibuke igihe bariko barakora, bakiriko barakora Yesu abatuma, bavuye kuvuga ubutumwa bwiza, abademoni babumviye bagarutse bashwana, bashishikaye gutata, baratata. None wimvira ko batata bapfiki. Yesu aravuga ati ngira ngende. Hanyuma nabo kaca bazanya mpega ninda zoba mukuru. Babonye rero Petero nako yakunda kuvuga, urumva byaca bigora, baki none uyu n'uyu. Aha bakona yuko yamana na Yesu. Bari bafise ibibazo bikomeye. Aha naho bagaharira nyene bigakomera. Yesu ngo ashika ukashikamwo ati ivyo mwaharira nibiki, bagaca bahora. Mugabo yababizi ko yari Imana.
hanyuma rero bariko bapfa ubukuru mugabo mpwemu yera amaze kururuka ntawasubiye gupfa ubukuru. Petero aciye ahaguruka atangura kuvuga, ibitangaza birakoreka, barabaza kandi hageze n'ibitangaza ko mpwemu yera akora ibitangaza baba kumwe bose. Bibiliya rero iravuga ngo bama bakorana n'umutima uhuye. Naho rero wobona mu mugwi wanyu mutumvikana nta kibazo, aho mpwemu yera yururutse bizogenda neza. Yesu ashimwe. Mpwemu yera yururutse bica bigenda neza. Hanyuma rero baca babona icyo babonye, ibirimi vy'umuriro. Babona umuriro umumwe wese. Yesu ashimwe. Umuriro icomba twese twaba ku muriro w'Imana, umuriro wa mpwemu yera ukaboneka. Hanyuma rero ico gihe ngo batangura kuvuga indimi zose, ariko kandi umenye igihe hari hageze ko bavuga ubutumwa. Ku murongo wa 14 yavuga ngo ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababarira n'ijwi rirenga. Mbega havuga 11 bose? Havuga nde? Petero wenyene. Ariko abo bose bari bahuje umutima, bari bashize ati amen. Ivyo avuze bakabishigikira. Aha rero ngo ibitangaza n'ibimenyetso ngo twabibonye vyaciye bikoreka muri ca gice twabona muri vyakozwe n'intumwa 8-7. Ingene Filipo harageze rero za ntumwa zitandukana. Muravyumva? Erega ha abantu none abari ngaha ibihumbi 2010 mbega none bose niho bakiri hano, baragenda bagasanzara. Aha twe turiko turavomererwa, ntuze ji uzoburi kandi uzoburi uzokora. Na Filipo rero kubera muri bamwe buzuzwa mpwemu yera nawe yarimwo, muri bamwe 11 yarimwo, acagenda iyashitse atangura gukora ibitangaza n'ibimenyetso birakoreka, ashishikara gukorana na mpwemu yera. Ndakwifuje gukorana na mpwemu yera. Haleluya. Dukorane na mpwemu yera. Shengero ryo mu Nyakabiga dukorane na mpwemu yera. Bakozi b'Imana dukorane na mpwemu yera. Niyo twakorana na mpwemu yera tuzobona umuvyi urugumaho. Nibuka uwatanguje muri Ubutumwa Pentecôte muri Swede, niwe yanditse gitabo. Je nagisomye mu Gifaransa ariko yacanditse mu Giswede baragitraduiza comment maintenir le réveil. Mbega umuvyi uro twogumya gute, twogumana gute? Umuvyi urugamana ku giti cawe wenyene, ugumane mpwemu yera wewe nyene. Yesu adufashe. Hanyuma rero uyu mpwemu yera nk'umuriro rero, umuriro ukora iki? Umuriro uratanga inkomezi, ni energy, uratanga inkomezi. Umuriro urahishura ibyari binye. Izahabu, iyo baze ikintu cyitwa izahabu bagacita ngo ni izahabu canke nibiye ry'agaciro, kugira ngo rimenyekane bashira mu muriro. Haryaga no mu Kristo amenyekana mu mageragezwa. Igihe hari amageragezwa niho mu Kristo amenyekana. Umuriro rero urahishura nkuko amageragezwa ashobora guhishura. Kandi umuntu mukonya ko ari umuntu w'Imana umumenya mu gihe c'amageragezwa, umumenya mu gihe c'intambara, umumenya mu gihe c'ibiza, umumenya mu gihe abantu bariko barasubiranamwo, umenya mu gihe c'amacakubiri y'amoko, bakamenya baturye umwe akaja hari undi akaja hari utahe biramuci. Imana idufashe. Umuriro urahishura, umuriro uravugutira, umuriro urabohora, kuko ari ibintu bifatanye. Umuriro ashobora kubibohora kubigatandukana, umuriro ashobora gutandukanya, umuriro urashusha urateka. Nawe nimukoresha umuriro none, umuriro ni mwiza. Hanyuma kandi umuriro uraturira. Aho hageze rero baba dayimoni, bamwe babi, bamwe babononye, bamwe basambura ingo, bamwe basambura amashengero, bamwe bagwana, bamwe biba babasambanye. Umuriro rero abo urabaturira kandi ukabatunganya. Umuriro ni mwiza. Imana idufashe. Aha rero ku cambere umuriro uhishura. Igihe bariko barasenga baciye babona umuriro urerekana abamaze kuronka mpwemu yera, ababatirije muri uyo mwanya ibirimi bibonekako, baca bamenyekana. Iyo mpwemu yera ikorakora abantu b'Imana baramenyana. Nka kumwe Mariya na Elizabeti bamenyana bariko bararamukanya,
akamenya yuko inda bari bibungenze harabaye imigenderanire myiza kuko abo bose bari kumwe na mpwemu w'Imana. Umuriro wa mpwemu ni mwiza. Umuriro igihe Imana yiyerekana yariyerekana mu muriro, yarerekanye mu muriro muri cya gisaka. Mose arabona aratangara ati reka ndabe ingene bimeze. Umuriro urahishura. Mose abona Imana biciye mu muriro. Eliya muri kagahinyuze y'Ikarumeli kugira ngo bimenyekane yuko Eliya afise Imana, haje umuriro utibuka kuva mu ijuru, arasenga Imana. Amaze gusenga Imana umuriro uratibuka, baramenya bati Imana iriho, ni Imana ya Eliya. Yesu ashimwe. Kandi Bibiliya iravuga ngo Imana yacu n'umuriro umeze gute? Utongora. Erega ni naco gituma igihe Shaduraki, Meshaki na Abedenego batatu baterwa mu itanure ry'umuriro, basanzeyo uwundi muriro wagiye kuzimya. Umuriro w'Imana. Haleluya. Umuriro w'Imana. Iyo rero umuriro uriho urabona Imana. Iyo hari umuvyuro wa mpwemu yera, Imana iraboneka kuko ibitangaza bica biboneka. Ico gihe rero hacaboneka ubushobozi. Yesu rero yavuze ati murindire ubushobozi. Hacaboneka rero ubushobozi. Wewe uri umuntu nk'umuntu w'Imana mu gihe cy'amageragezwa, kubwo ubushobozi n'inkomezi za mpwemu yera iraguha kwihangana, ukaguma uri umugwaneza, ukaguma uri umuntu ariko aragwana urugamba. Elisa igihe yarakigijwe n'abansi, Gehazi yaragize ubwoba kuko Gehazi yarabisha amaso gusa aya y'umubiri, ariko Elisa we yabona amaso, yarabonesha amaso y'impwemu. Mu buryo bw'impwemu arabona ko akikijwe n'ingabo z'umuriro. Imana ishimwe. Abantu b'Imana no mu bihe biteye ubwoba, naho yocandu wagoye, aramya ko akikijwe n'ingabo z'umuriro, ingabo z'ijuru. Imana ishimwe. Aho urakikijwe, ntugire ubwoba naho hoza ibiteye ubwoba, umuriro. Hanyuma kandi Bibiliya iravuga ko natwebwe turi umuriro, kandi ukwiye gusenga Imana nawe ukaba umuriro, kuko uri umuriro nta bukoko bukugwako. Abadayimoni baraguhunga, impwemu mbi zirahunga. Reka dusome Zaburi 104. Turabe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 104. Ukorane na mpwemu yera nk'umuriro. Zaburi 104 umurongo wa 4. Uhindura abamarayika bawe imiyaga, abasavyi bawe ubahindura umuriro waka. Imana ishimwe. Harahandi mu gitabo ca Obadiya igice ca mbere umurongo wa 18. Kandi ab'inzu ya Yakobo bazoba umuriro, n'ab'inzu ya Yosefu babe imbeya zawo, n'abo inzu ya Esawu babe nk'ibishingwe, babaturire babatongore. Nta uzosigara mu b'inzu ya Esawu, kuko Uhoraho ari wabivuze. Amen. Aha turabona ingene abantu b'Imana, Imana ibabona nk'umuriro, kubera Imana yacu ari umuriro, kandi mpwemu nawe yatwinjije muri Kristo, yongera aca twinjiza muri kamere k'Imana, tuca tugira kamere k'Imana. Natwe turi umuriro, nawe uri umuriro. Nico gituma impwemu ziteye mu nzu yawe uvyuka ugakemeya, abadayimoni bagahunga. Abana bafashwe bakagwara, ugahaguruka ugakemeye ukirukana, abadayimoni barahunga. Umugabo wawe agwaye ukavyuka ugasenga, ukajana umugabo arakize. Umugore wawe agwaye ukavyuka ugasenga, wabona barakize, kuko uri umuriro uraturira abadayimoni. Ndakwifurije guturira abadayimoni aho uzoba uri hose, no mu bikorwa nuko, aho uzoba uri mu bikorwa uri umuriro.
kuko ukorana na mpwemu yera. Ukorana na mpwemu yera rero acaba umuriro. Ico gihe nuwo ugomba kugukorako abafasoni, nuwoze ngo agira gukoreko yokumvasha. Harya nagenda barira bigeme mukiri bato, ukabona umuntu yose akagukorako ahariho hose, umenye ko yagukengereye, yabonye ko atamuriro uri kuri wewe. Abigeme mbega muranyumva? Abakobwa muranyumva? Umaze kubona umuntu aze akagukorako, agomba kugukorakora, yamaze kugukengera nta muriro uriko. Abapasoni nuko nyene, kuko ngo hariho abagabo banyengetera mu mazu y'abandi bagatwara abagore batagira imitima, amaze nuvuga ngo yakugaye nta muriro. Kuko abakuriye ruguru murabizi, tujya imisega murayizi. Mukumenya ko indwe yabaye umusega idashobora gukora, aho yogiye gutera amahanze ikigenda mu ziko, kandi hari umuriro ntigenda yashitse mu ziko. Umuriro iyo wazimye usanga mu ziko huzuye inkugutu, huzuye ubukoko n'imisega ikaryamayo. Iyo ukamara kubona rero ingene biriko biragenda, abantu bagukengereye, babonye ko umuriro waragiye, waramaze kuzima. Naho woba uri umuririmbyi, naho woba uri umusenzi, naho woba umeze gute, naho woba ukorera Imana, iyo wifashe nabi umuriro ukazima, ibintu byose bica byinjira. Umuriro urazitirira, nk'uko wazitiriye umukozi w'Imana ya Eliya, akabona umuriro w'Imana uri kurabwikiza. Imana ishimwe. Umuriro, aha rero Imana yabonye ati muri umuriro, ko Imana yacu ari umuriro utongora. Kuko Bibiliya hano yavuze ku ba Yakobo, ivuga ku bana b'Imana, hanyuma aba nabo kuri Yesawu naho ikacivuga abana b'umubiri, canke tuvuga abana bambo wa mugwanizi. Nuvuga ngo urumuri rutongora, iyo abadayimoni bageze imbere yawe baca bahunga, baba nk'ibishingwe. Kandi iyo umuntu agwaye abadayimoni bariko baramusengera, muko bigenda bicagira ngo turahiye turahiye turahiye. Kubera iki? Hariho umuriro wa mpwemu yera. Korana na mpwemu yera kugira ngo uzigame umuriro w'Imana muri wewe. Korana na mpwemu yera uzigame umuriro w'Imana mu ishengero ry'Imana. Bakozi b'Imana tuzigama umuriro wa mpwemu yera. Abaririmbyi, abasenzi tuzigama umuriro, kandi ni wewe ubwirizwa kuwuzigama. Imana idufashe. Hariyo rero iyo umuriro uri kurazima hirya no hino mu madini, imiriro umuriro ukazima, hariho ibimenyetso vyerekana ko umuriro wazimye. Kandi nawe urashobora kubona ko iwawe hari ibimenyetso ko umuriro wazimye. Reka duhasome, tusabe Pasteur agaruke hano adusomere hariya mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto. Mu ishengero ry'Ikorinto hari ibibazo bikomeye, kandi naho nyene hariyo n'ingabire za mpwemu yera, ariko kandi hari abo umuriro wari wazimye. Turabe ku muriro wazimye mu cete ca mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto, mu gice ca gatandatu, tuhere ku murongo wa 8 tuca tugereza ku murongo wa 11. Ace ahadusomera mu cete ca mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto gatandatu, tuhere ku murongo wa 9. Rero ntituja gusigura vyinshi, umwe wese aca atangura kuraba, kuko ijambo ry'Imana ni cirore, hanyuma aramenya ko iwe umuriro ucaka canke ko wazimye. Dusome. Ariko nimwebwe mugiriranira nabi, mugungana, kandi abo mugirira mucyo ni bene so. Aho icambere turabona harimo kugungana. Umuriro ahantu wazimye, abantu bagenda baragungana, ukaja ubasanga buzuye mu masentare, ugasanga bariko baragora abantu, bariko bagora abakozi b'Imana, kuko baragungana. Umuriro warazimye. Mbega none wibaza mu ishengero hari abantu bameze uko, vyogenda gute?
mubaririmbyi ari abantu bameze uko vyogenda gute? Hari abagungana, abasenzi, ishengero ryose. Nico gituma rero wamusanga mu madini atandukanye haba ibibazo, abantu bariko baragungana, imiriro yarazimye. Aho rero n'abadayimoni, n'umuco w'abadayimoni utera kugungana, impwemu mbi zituma abantu bagungana. Turabizi ubundi bwoko bw'impwemu mbi. Shishikara. Nimuzi yuko abagabitanya batazoraga ubwami bw'Imana. Nimuzimire abashurashuzi. Aho rero muce mukurikirana, nta byinshi tuja gusobanura. Nimuzimire abashurashuzi canke abashakanye, canke abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagabo bihaye gusambanywa, abagabo basambana n'abandi bagabo, ibisuma, abifuza, imboregwa, abatukana canke abasahura ntibazoraga ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri, ariko mwaruhagiwe, ariko mwarejejwe, ariko mwaratsindanishirijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo no muri mpwemu w'Imana yacu. Amen. Amen. Aho gumaha aha nta byinshi nsoma, mwana namwe mwisomeye. Imana idufashe. Ahantu ubu imiriro ikwirazima kubera ibi byaha by'ubushakanyi, by'ubusambanyi. Murabibona abagabo bagira n'ababandi. Aha muri Bibiliya shasho bana barabiteguye neza. Hari amajambo tudashobora gusoma, ariko abatukana, abantu bagenda baranyaga, aho rero ntibashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Mbega twoshishikara hariya mu cete ca Timoteyo, mu cete Pawulo yandikiye Timoteyo, mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, tuce tujayo. Ubu dukoreshe gusoma. Mbega murambirwa no gusoma? Kuko tugeze ahantu hagumye turiko turaba ibintu ingene abadayimoni bihinduye, ubu bariko barakora, nibagisemerera kwa kundi, nibakivuza urwamo, bariyorobeka bakinjira muri umwe wese. Ugasanga rero umuriro waramaze kuzima mu bantu b'Imana. Mucete navuze mucete ikihe ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca mbere umurongo wa 8. Icete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 1:8 dushikane kuri 11. Ariko turazi yuko ivyagezwe ari vyiza iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ivyagezwe, azi yuko ivyagezwe bitashiriweho umugororotsi, ariko vyashiriweho abagarariji n'ibigaba, abatubaha Imana n'abanyavyaha, abanegura ivyayo n'abakora ibizira, abica base na banyina, abicanyi, abashurashuzi, abagabo basambana n'abandi bagabo, abanyaga abantu bakabashora, ababeshi, abarahira nabi, n'ibindi byose bigwanya ukwigisha kuzima guhuye n'ubutumwa bw'ubwiza bw'Imana ishimagizwa ubwayo ubwo najejwe. Reka tuce turangiriza hariya mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo 3. Tuca duhera hajya ku murongo wa mbere, ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Ibi bizoba mu gihe cy'iherezo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo. Aha rero niyo minsi nayo nyene y'iherezo, aho abadayimoni bagenda barasuka bakora mu bundi buryo. Ugasanga rero abantu bameze nk'uku, muri bo muriro warazimye, nta gishoboka muri bo c'imwemu, ariko kandi nugira ngo twitegure. Ijambo ry'Imana riratugarura. Reka dusome tubandanye. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke,
abishira hejuru bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wamubatera ibitugu, kuko muri bo hari abagabo banyegetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwagwa no kwifuza ku buryo bwinshi, bama biga ariko naho bashobora gushitsa kukumenya ukuri. Ego tugeze ngaho, reka tuce tugeza ngaho. Aba bantu baremerewe n'ivyaha, reka tubishize muri rusangi mu mfunyapfunyo. Usanga hari abadayimoni bagenda baremereza abantu, bakabaremereza ivyaha bitandukanye bijanye n'ibihe, bijanye n'ibintu vy'amajambere, bijanye n'ibintu vy'amakuru, ibikwiza amakuru. Ivyo vyose ugasanga vyabahinduye, ugasanga umwanya munini nta mwanya bakironka w'ijambo ry'Imana. Abadayimoni bakabanyaga umwanya wo gusenga w'ijambo ry'Imana, ugashinganira Intahe bakaca buma umuriro ucuzima. Twagira ngo tusabe uwoba yoba ari hano agira ati jewe hari ibintu vyazimije uyu muriro, singikorana na mpwemu yera, umwanya munini ndi mu vy'isi, umwanya munini ubu ivy'Imana vyaragiye. Abanza caza kugira ngo bamusengere, yongera asubiragira intambuko, asabe umuriro w'Imana, umuriro wa mpwemu yera wongera ube muri we, umuriro wa mpwemu yera akorana na mpwemu yera kugira ngo umuriro uboneke mu ishengero ry'Imana, kugira ngo no mu rugo rwiwe habe mu muriro, no muri we habe mu muriro, kugira ngo na ya myanda ntisubire kumwegera. Wewe hariho imyanda yamiza kukwegera, hariho imyanda ikwegera. Hari abadayimoni abasutwe batumwe n'abadayimoni bakaza bakagukorakorako nuze. Hari abandi baguhinduye ivyiyumviro, hari abandi baguhinduye usigaye uvuga ukundi. Warahinduye imvugo, warahinduye imvugo, ntugisenga, ntugisoma ijambo ry'Imana, ntugishinga intahe, warumye. Turaguhaye kaze, umwami abwirire neza. Kaze, turaguhaye kaze, naho umaze igihe, kuko izi mpwemu zirashobora gutera uwo ari we wese. Ugasanga ari mu kunyaga, ugasanga ari mu kunegura, abagenda baranegura, abagenda baragaya abandi, abagenda bararementanya, abagenda bariba, abasambanyi, abashurashuzi. Kaze, mushishikare kwegera nabo bari hariya kure, turabahaye kaze, muze kugira ngo mutegure ubugingo bwanyu. Wewe ugira ukwizera, iyo wihanye umenye ko bihindutse, ubaye mushasha, hanyuma rero ucemera kwa mukorana na mpwemu, uha umwanya ijambo ry'Imana, uha umwanya gushinga intahe Yesu, uha umwanya gusenga. Wirinde kunegura, wirinde kurementanya, wirinde ubushurashuzi, wirinde kwiba, wirinde kunyaga, wirinde kubesha. Duhaye kaze Pasteur Deushikana usenga Imana. Urakoze mwami Imana nzima, turagushimiye ijambo ryawe, ijambo rya mpwemu yera, ko ari watanga ubushobozi agira neza abizera mu bugingo bwawe bakaronka umuriro, umuriro ushobora kuza ugaturira ivyo vyose bitaguhimbara, bantu bagahindurwa gose, bagahinduka ubwabo nk'umuriro. Mana yo mwijuru, mu gutanguza ishengero ryatanguranye n'umuriro wa mpwemu yera, kandi ushaka ko uwo muriro wama waka ntuzime, uwo muriro wa mpwemu w'Imana ko ari uba mw'ishengero ry'uno munsi, mu bizera buno munsi bakurikiye Kristo uno munsi, kugira ngo ntibagendere mu vyaha Mana bitandukanye navyo, kugira ngo ntibagendere mu kameremere k'umubiri, bitandukanye n'ivyako vyose mwami, kugira ngo bezwe gose batunganywe. Umuriro muri kano kanya nuce hano hantu, nuce muri no mitima iri imbere yawe, utura ivyo vyose bitaguhimbara, hanyuma amaraso ya Yesu Kristo abeze gose, abahe gutungana gose,
mana yo mwijuru, bagende bababariwe, bagende bahariwe, bagende bogejwe, bagende batsindanishirijwe, bagende bahinduwe gose bwirukiro. Haleluya. Bango babishengero rizima, babe abera nko na uruwera, bimatanije na Kristo, binjiye neza muri Kristo, kuko mwami ari byo umuntu atokwinjirana, bisaba ko abanza kuvuka ubwa kabiri, bibanza gupfa, bibanza gusha, akinjira neza mwami ubwo yahinduwe musha. Ubahindure basha mu mpwemu y'ubwenge, ubahindure mu mitima, bahindurwe n'umuriro mpwemu yera, mbere bahabwe n'ukuzura mpwemu yera, bagende bahindutse umuriro. Ababona bose babone ko bari mu muriro w'Imana. Abadayimoni gwe uno munsi babatinye, babahunge mwami Yesu, babonemwo umuriro, umuriro wa mpwemu yera, buzure mpwemu yera, bagenda n'ubugingo bwa mpwemu yera, bagenda n'ubushobozi uvuye mwijuru, ubushobozi bwa mpwemu yera. Urakoze kuvyumva, akoze kubikoze, ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugira ngo dusenga Imana, dusaba uyu muriro wa mpwemu yera, abakeneye inkomezi za mpwemu yera bahagarare kugira ngo tubasengere. Abakeneye izo nkomezi, ubwo bushobozi bwa mpwemu yera, umuriro wa mpwemu yera, kandi muri uwo muriro nyene abadayimoni barahunga, muri ubwo bushobozi nyene impwemu mbi zirahunga, indwara zirakira, ari n'abagwayi bamanika ibiganza nabo nyene barakira, ari na ya misozi ihagaze imbere y'abasavyi b'Imana, ya misozi ihagaze imbere y'abasavyi b'Imana irahinduka itabwe mu kiyaga, irashinguka kuko ari umuriro w'Imana. Impwemu mbi zirahunga kuko hari umuriro w'Imana, indwara zirakira, ibimuga biramuguruka kuko hariho umuriro w'Imana. Tusenga Imana, tumanika ibiganza imbere y'Imana kubw'ukwizera kwawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turagushima mwami Yesu, turagushima Imwami Imana, turagushima mpwemu, turashima ko mpwemu yatanzwe, turagushima ko mpwemu yatanzwe nk'umuriro, umuriro uturira, umuriro utongora, abadayimoni bagahunga. Turagushima ko ingomezi zatanzwe. Yesu Kristo uravuga ngo murorere Yerusalemu, murorere Yerusalemu, muzoronka ubushobozi niyo mpwemu yabazako. Turahamagaye ubushobozi, turahamagaye ubushobozi, turahamagaye ubushobozi, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa mpwemu yera, umuriro wa mpwemu yera mu izina rya Yesu. Turasabiye inkomezi abasavyi bawe Mana, kuko waravuze ngo turi umuriro, Imana yacu n'umuriro, kandi dusangiye kamere n'Imana. Natwe turi umuriro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turasavye inkomezi, ingomezi za mpwemu yera, ubushobozi bwa mpwemu yera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turahamagaye ingabire, za ngabire za mpwemu yera, turakeneye ingabire hano mu Nyakabiga, turakeneye ingabire za mpwemu yera mu izina rya Yesu. Turakeneye ingabire, 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 ingabire za mpwemu yera, ingabire y'ubwenge, ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya, ingabire yo kwizera, ingabire yo gukiza indwara, ingabire yo gukora ibitangaza, ingabire yo kuvugishwa n'Imana, ingabire yo kuvuga mu ndimi, ingabire yo gusobanura, ingabire yo kugera impwemu mu izina rya Yesu. Genda genda mwami, ugabe, ugabe, ukomeze umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake mu bakozi mu izina rya Yesu, umuriro w'Imana wake mu migwi yose mu izina rya Yesu. Umuriro, umuriro, umuriro mu kibanda, umuriro mu mahema, umuriro hariya mu mashuri, umuriro mu izina rya Yesu. Umuriro, umuriro, umuriro hano mu ishengero ryawe mwami mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana bugendagenda, za ndwara zikire mu izina rya Yesu, abadayimoni bahunge mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuriro baturire, umuriro baturire, umuriro uturinde indwara zose mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana, umuriro wa mpwemu uturire abana bawe babidegembye. Urakoze mwami, urakoze kubyumvise. Amen. Mwami tumanona
ingome ziza mwemu umubatizo